iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu na yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa yagezwe ko muri kano kayanga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru n'ubundi tugiye kugaruka ku ngingo yafashwe n'uburongozi bukuru bw'igisagara ca Bujumbura kandi bivuye ku bategetsi bo hejuru. Ni mu gihe abanyagihugu bo bavuga yuko n'ubundi Imana yabo ibazi bazogumya kubaho. Uti aba boba ari bande? Aba badandariza mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe abadandariza hafi y'isoko nkuru ya Bujumbura bahawe ikiringo gito cyane ngo babe bahavuye nk'uko byari mu itangazo ryari yashizwe ahabona n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ngo ku itariki ya 23 Munyonyo uyu mwaka. Hatungimana ati kubera imvo z'umutekano n'isuku rike ryibonekeza muri ivyo bibanza, abahakorera urudandazwa bakaba barahawe gushika kuri uno munsi igenekerezo ya 24 Munyonyo uyu mwaka w'2023 ngo babe bahavuye. Ni mu gihe abandi barabwa n'ubu butumwa nyene ari abadandariza mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Iyi ngingo ikaba isohotse nyuma yaho umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano amenyeshereje ko abo badandaza bakwiye kuva muri ivyo bibanza. Ivyo bikaba vyari mu kiganiro catanzwe n'abagize leta igitega ku igenekerezo ya 6 Gitugutu uno mwaka. Naho biruko subwa mbere mwene zigingo zifatwa hatibagiye gukoresha inguvu z'abashejwe umutekano ngo bikunde abo badandaza bahave. Witwa hari umwe mu gakete yandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yibukije ko urwo rudandazwa rwamyeho n'imbere yuko isoko nkuru ya Bujumbura isha, akaba haciye imyaka ishika 10 none ugukura abo badandaza muri ivyo bibanza ni ikibazo cyo kwigwa ko neza. We akavuga ko gukura abadandaza muri ibi bibanza ari ikibazo cyo kwigwa ko neza, igikenye ntikikabe inyishu. Imbere yuko tubageza ko vyinshi birabana n'iyi ngingo, reka tubanze tubabwire ivyitangazo ryari ryashizwe habona. Mwitangazo atubishikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gisagara ca Bujumbura, akaba ari ibiro vy'umukuru w'igisagara. Ati tangazo ibiro vy'umukuru w'igisagara biramenyesheje abantu bose bakorera urudandazwa mu kibanza gikikije aho isoko nkuru ya Bujumbura n'abakorera urudandazwa mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura ko kubera imvu z'umutekano muri rusange n'isuku rike ryibonekeza muri ivyo bibanza ko ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bufashe ingingo ko guhera kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo ya 24 Munyonyo umwaka w'2023 abo bahora bakorera urudandazwa muri ibi bibanza vyavuzwaho hejuru batoherahera ngo babigarukemwo. Umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igisagara ajejwe ibibazo vy'umutekano umusanere wa komine Mukaza ujejwe igipolisi mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ubujejwe uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara basabwe gukurikiranira hafi ishurwa mu ngiro ry'iyi ngingo, akaba ari vyatewe ko umukono na Jimmy Hatungimana General de Police Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Iyi ni ingingo itaravuzwe ko rumwe na benshi ndetse n'abandi bayakira nabi cane. Ese bahora bahadaniriza bo baratangaza iki? Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV mwaye kaze mwidonido yano makuru. Ni mu gihe badandariza i Bujumbura bati Imana yacu si bayari tuzobaho. Uwa kane wari umunsi wa nyuma wo kudandariza ku nkengera z'ibisigarira vy'isoko nkuru ya Bujumbura hamwe no mu mabarabara yo hagati mu gisagara ku bw'ingingo y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Police Jimmy Hatungimana. Uyu yasigura ko yafashe iyo ngingo kumvo z'umutekano hamwe n'isuku rike rirangwa muri ivyo bibanza, ariko bamwe mu badandaza basaba leta y'u Burundi kwisubirako kuko batabona ingene bagiye kubaho mu gihe abandi badandaza basa nabiyakiriye.
Bamwe bavuga ko iyo ngingo ataco bashobora kuyivuga ko kinini kubera ko atabubasha bafise bwo kuyihindura. Umwe muri bo yagize ati nta kundi iyinizwe n'amata nta wundi mwerera. Ariko abo badandaza babonye abapolisi barenganye baca baririmbira rimwe ngo Imana yacu si bayari tuzobaho. Abo bapolisi babwirwa bari mu bajejwe gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo y'umukuru w'igisagara kuri uyu wa gatanu. Abandi bajejwe gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ku bwa Jimmy Hatungimana n'umuhanuzi wiwe ajejwe umutekano, umusitanteri wa komine Mukaza, ubujejwe igipolisi mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ubujejwe uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara. Abandi biboneka ko bazoba bafise igikorwa cyo gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'iyi ngingo y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba ngari imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD. Kuri uyu wa kane w'indwi urugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwari rwitwaje ivyuma birungika amajwi kure ruca ahahuze isoko nkuru ya Bujumbura rugenda ruragabisha abo badandaza ko abatazokubahiriza iyo ngingo bazokwibonera ko. Mu burengero bw'yahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura harabana na posita n'inyubako bita Galerie Plaza, hamwe no mu buseruko bwaho cyane haruguru yahazwi ku izina rya Regarinier du Burundi niho harangurirwa cyane urudandazwa, kuko mu buraruko no mu bumanuko bw'ivyo bisigara vy'isoko hari ibituro vy'imiduga yunguruza abantu n'ibintu igana mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura. Kuri uyu wa kane ivyariko birahadanarizwa ni inanasi, imicungwe, imyembe, amakaroti, imisoma, ibitunguru, indagara, ibiyoba, imikate, intore, uburobe, amasabuni, ibirato, impuzu, imiringa n'ibindi. Umwe mu badandaza impuzu yasa n'uyakiriye yaguma asemerera ahamagara abakiriya ati ndahombesha ejo n'urugendo rw'amahoro. Muri abo badandaza harimwo n'abakenyezi. Umwe muri abo yatakambiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura amusaba ko yobareka bakabandanya bacururiza muri ivyo bibanza kuko ngo bahirukanywe batabona ingene bashobora kubaho bagatunga n'imiryango yabo. Nawe gira ico ushikirije kuri ingingo yafashwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura abwira aba badandariza hahoze isoko nkuru ya Bujumbura ko bagomba kuhava. Ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugwiza umwembe w'ibiterwa njabukamazi, umugambwe CNDD FDD nawo watanguje icese ridasanzwe ryo gutera ibiti vy'amavoka n'ikawa. Kuri uyu wa kane genekerezo ya 23 Munyonyo niho hugururwa icese ibikorwa vyo gutera ibiti amavoka n'ikawa ku rwego rw'igihugu. Muri zone Mutaho komine Bugenda naho mu ntara nshasha ya Gitega ibikorwa vyari bihagarariwe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe umukenguza amateka Siriake Nshimirimana, akaba yari yaherekejwe muri ivyo bikorwa n'umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe iterambere mu mugambwe CNDD FDD umushinga amateka Marite n'ivy'abandi. Umutumba wa Mushikanwa bagumyabanga bateragiye ibiti vy'amavoka vy'akarorera hazokurikiranwa neza mu buryo bwa kijambere, akazoba anashorwa hanze y'igihugu kugira ngo ikigega c'igihugu kibomboke biciye mu kugwiza amafaranga mvamakungu. Ibikorwa vyabandanije ku mutumba wa Nyangungu aho abagumyabanga bateye igitara c'ikawa ca zone Mutaho kigizwe n'ibiti 500 ku buringanire bwa R60. Umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe iterambere mu mugambwe CNDD FDD Marite n'ivy'abandi yahanuye abagumyabanga kujanisha uburimyi bw'amavoka n'ubworozi bw'inkwavu co kimwe n'ibindi biterwa kugira baronke umwavu w'ikirundi, kuko abahinga basanze ivoka ryiza cane ku magara y'umuntu riba ritagiye ko imfumbire y'ikizungu. Mwijambo nyamukuru ry'umunsi cegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Siriake Nshimirimana yashimikiye ku ngingo zine: ibiti, abagumyabanga bahamagarirwa gutera ibiti vy'inkwi n'imbaho ahari ivu rigumye n'urubuye, ahari ivu ryoroshe naho bahatera ibiti bibana n'imirima kugira
bakingira isi kandi vyambika imitumba bikwege n'akayaga keza. Amavoka n'ikawa abagumyabanga basabwa gutera amavoka kuko nayo ari igiterwa njabuka amazi kigiye kwinjiriza igihugu amafaranga mvamakungu menshi kandi kiduze n'ubutunzi bw'imiryango. Naho korora inkwavu ho abagumyabanga bahamagarwa kandi kujanisha n'ubwo burimyi n'ubworozi bw'inkwavu kugira ngo urugo rwose ruronke ico rwikorako mu gihe rukeneye amafaranga kandi ruronke n'umwavu. Mu mugambwe CNDD-FDD nta rugo na rumwe ruzosigara inyuma na bugingo ibagiro rya kijambere ry'inkwavu ririko rirasozerwa kubakwa mu ntara ya Gitega kandi n'ibikoresho nk'amamashini vyaramaze gushika. Kugarukira indero y'akanovera abagumyabanga basabwa kugarukira indero y'akanovera no kugumiza abana babo ku mashure kugira barerere Uburundi bazoramure abagabo n'abapfasoni bijunja n'ijambo abagumyabanga n'abakenyera rugamba bakunda igihugu kandi bafise umwete mu bikorwa vy'iterambere. Muri ivyo bikorwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yari yaherekejwe kandi n'abashinga amateka indongozi z'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega nshasha n'amakomine ayigize abaserukira intwaro hamwe n'imvukira z'intara ya Gitega. Aya rero niyo yaragezweko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojicikanwa nayo dushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV muhezagirwe.